Karumeli. Turagushimiye cyane n'ukuri iyo twitegereje n'ibikorwa kandi muri ko mukora muri iki kibanza bene abandi bungere mufatikanije n'abarongozi. Reka tubakore dukomere Imana amashi cyane kubwo abarongozi beze Imana yatanze kuri bw'itoro rya Karumeli. Kubw'ivyo rero ndabahaye intasho y'ishengero rya Karumeli aho dusanzwe dukorera hariya muri Muha, bantumye ngo ndabaramutse. Hanyuma n'umufasha wanje nawe nyene yantumye ndabaramutse kuko bibabwiye. Hari gihe nakomeje gutembera ngenda hirya no hino, ariko turavugana n'umwungere akomeza kumbwira ati none ngaho hantu muri abo barabo nta kuntu mwohuguranaho itorero. Ndakomeza kumubwira ibisabwa, ariko nari nagiye nk'umutasi, nari nagiye nka Yosuwa na Kalebu. Ni igihugu ciza cyane kandi Karumeli ni ngombwa tuyitwareyo mu izina rya Yesu. Vyanka vyakunda isi nibiyuzemwe n'ivyacu. Karumeli Church ni ngombwa ikwire ku isi yose. Rero mwitegure kurare Mausi Imana bahezagire cyane. Mpora ndabaraba kuri YouTube nkabona ati Karumeli dufise umugisha udasanzwe, kona dufise kurare nk'iyi. Imana bahezagire cyane, muraduhezagira cyane. Reka dukomere Imana amashimwe abaririmbyi bacu. Imana yaduhezagije mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubw'ivyo rero singiye kuvuga byinshi, ngiye kwinjira mu ijambo ry'Imana kubera ko niryo ryadukoranije muri iki kibanza. Gira mugenza we ngo bon appétit ku ijambo ry'Imana. Numvise mwatumiye umukozi w'Imana bitaza murajya, n'umukozi w'Imana akunda kuvuga ngo bon appétit ngo muri Matayo za murajya. Haleluya. Rero dizeye ko muri mu bihe byiza byo gufungura ijambo ry'Imana. Tudatinze twugure Bibiliya zacu, dutangurire mu Baheburayo igice cyawo cya 11 umurongo wa 6. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Sinzi ko haza kugira ubusoma mu rurimi mwumva, kuko ndazi ko mu Kirundi hariho tundi tujambo muri ba mudashobora gutahura neza, ariko ufise ya Bibiliya numvise bari badusemwe kare, hari ukuntu tomora ibintu neza boyidusomeramo canke naho ngire ko sinzi ko muzifise kubw'umwanya. Reka ngire ko Abaheburayo 11 umurongo wa 6 turaca tuzingurura kandi no mu gitabo c'itanguriro igice ca 18. Dusome Abaheburayo 11 umurongo wa 6. Haravuga ngo kuko utizera ntibishoboka kwayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye gukwiza yuko iriho igaha impera abayirondera. Amen. Reka kandi tugende muri ico gitabo c'itanguriro, igitabo c'itanguriro ibice vyaho ni vya 18. Tugende twihuta kubw'umwanya, turakoresha umwanya neza mu izina rya Yesu. Umwanya wacu turakoresha neza kandi turizeye neza yuko tuza guhezagirwa n'ijambo ryayo. Imana ihabwe icubahiro. Abaheburayo 18 twari guhera kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'15, ariko reka nsome nze ndasimba imirongo imwe imwe. Ijambo ry'Imana ryavuze umutwe w'ijambo ngo Aburahamu azimana abamarayika. Uhoraho abonekera Aburahamu ari kuri vya biti vya Mamure byitwa imyeroni, yari yicaye mu muryango w'ihema ryiwe mu ndugumba yo mu gihe c'amashoka. Yunamuye amaso abona abagabo batatu bahagaze bamutumbereye. Ababonye ava mu muryango w'ihema yirukanga kubasanganira, akubita inkoro hasi. Reka tubandanye. Ati mutungwa, namba nogira amahigwe imbere yawe ukemera, ndakwinginze nturengane umusavyi wawe. Amen. Reka tutuze amaboko twese mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona ko sinzi ko muri kuri live kurubuga muriko. Haleluya. Nta kibazo mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimiye kubw'akanya keza dusuye kuronka kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ndasavye muvyeyi mwiza utugire neza muri aka kanya, ijambo ryawe Mana urikoreshe kugira ngo ubwoko bwawe bwumve ico ubuganiriza. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndasubiye kandi kwishima no gusubira kuvugana namwe ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo ry'Imana tuvugiye kuvugana ko cyindaza amajambo iravuga ngo ntureke Uhoraho akurengane. Haleluya. Gira mugenza we ngo ntureke Uhoraho akurengane. Turi mu bihe byiza, novuga ati turi mu bihe byiza byo kugendererwa n'Uhoraho. Turi mu bihe byiza byo kubona iganza c'Imana. Turi mu bihe byiza
byo kubona Uhoraho akora. Ariko muri ibi bihe turimo hari abantu benshi usanga basamara iyo tuje mu matorero cyangwa mu buzima bwacu bw'agakiza, ugasanga ibihe turiko dushinga intahe, ibihe turiko duhezagirwa, ibihe turiko tubona ubwiza bw'Imana, bamwe barashinga intahe, bamwe barashima, ariko ugasanga n'abandi basamaye, ugasanga Uhoraho agenda basiga. Iki rero ni igihe cyo kudasigwa n'Uhoraho. Iki ni igihe cyo kudasimbwa n'ikiganza. Iki ni igihe cyo kwakira byose mu byo Uhoraho ariko aradutegurira. Murabona ndakunda kwibandikanya igitabo ni cyiza cyane, ni igitabo cy'amakifasha kirimo inyigisho zo gukura mu buryo bwa mpwemu byihuse. Bacita ngo 360 World Changers Accelerated Spiritual Growth Program. Ni igitabo nize maze kintu bamaze guciga kutaba impfunya, kutaba umwana, kutaba injiji, kugira ngo shobore gukura, none shobore gukoresha umwanya wanje neza mu gihe ndimwo, kugira ngo Yesu niyaza kugaruka azosange devoir yanje namaze kuyirangiza. Namwe muri babantu bazoragwa umugabane w'ijuru nihagera gutanga ibitsibo, nanje byanje bizobe birimo. Kandi si ibitsibo gusa ndiko ndaharanira, ariko ndiko maranira na wa mugabane w'ijana kwijana umwe Yesu Kristo yasezeranira Petero amubajije ati none Yesu ko twagukurikire nibiki tuzoronka? Yesu aramubwira ngo ukiri muri inosi uzoronka ijana kwijana, ndetse ibisumbibwo uzoronka ubuzima budashira. Rero ni byiza ko twiga inyigisho zidukuza mu mpwemu n'ingoga. Ni byiza ko tumenya tukaba amagabo ibihe by'Imana ntibiturengane, kubera ko turabona ko muri Bibiliya guhera mu itanguriro turabona ko abagabo bagiye bashigirwa intahe n'Imana. Turabona abantu bagiye bakoreshwa ibikomeye n'Imana, n'abagabo n'abagore n'abigeme n'imisore yari kamiritse, yari yaramenye Imana, yari yaratahuye Imana. Haleluya! Baragenda n'Imana, akaryo kose kabo bagakoresha neza, nta kintu na kimwe kigira kibacika. Twumvise ibya Aburahamu yari yasezerana n'Imana amasezerano meza kandi menshi cyane. Aburahamu amaze kuyasezeranirwa arindira igihe kirekire, none hagera igihe arambirwa nawe yicira inzira. Burya biza bigera abantu bakicira inzira, ariko umenya igihe cyose uzo kwicira inzira, ku mwanya wari kurindira hari umwanya uca wiyongerako. Aburahamu aza kubyara n'Ntureke yiwe ayibyara ko Ismaeli. Aburahamu akomeza kwibaza yuko Ismaeli ari Imana izocisha amasezerano, ariko Imana iramubwira atoya, ntibikunda yuko umwana yuko Ismaeli ari we nzocisha mu isezerano, ahubwo hari umwana nakubikiye, hari uwo nagusezeraniye, uwo ntaraza. Ni ngombwa umurindire, ni ngombwa umere amagabo, ni ngombwa ukomeze gukanura kugira ngo igihe cyawe ntikize kukurengana. Umunsi umwe Aburahamu wari afise imyaka 99, aravuga ngo iki ni gihe ntatereza gusamara. Ati imyaka 98 yaraheze ndiko ndasamara, imyaka yose yararangiye ndiko ndasamara. Amasezerano Imana yampaye nakomeje kuyuba nk'umugani. Atariko kuri 99 ku myaka Aburahamu yari afise, na Sara nawe yari afise 89. Baravuga ati ni gihe cyo gukoresha umwanya neza, buri munota tuwukoreshe neza, buri saa tuyikoreshe neza, buri munsi tuwukoreshe neza, buri ndwi tuyikoreshe neza. Ati kuko tutabikoresha neza turashobora gucikwa no kugenderwa n'Imana. Muri iki gihe Aburahamu ngo yaciye agenda, yama yicaye munsi y'igiti ngo cya Mamure, yama yicaye yamategereje Imana ihabwa icubahiro. Aburahamu ntiyicaye ahantu hose. Aburahamu yaramenye aho ashobora kwicara kugira ngo ategere isezerano ryiwe. Aburahamu yaramenye aho ategereza kwicara kugira ngo ibyo Imana yamusezeraniye bizomushikire. Naje kubwira umuntu ngaha yuko gusezeranirwa n'Imana ari kimwe, ariko no kumenya aho wicara kugira ngo hategerereze umugisha w'Imana nacyo ni kindi. Ni nayo mpamvu no munsi abantu benshi batariko bahezagirwa. Uno munsi Imana yibasezerane amasezerano abantu bagenda bataragurika hirya no hino. Uno munsi amashengero ariko araza cyane harabaza bakoresha ibitangaza bitandukanye, kubera ko abakristo usanga badafise umusimamo igihagararo. Bagenda uno mwaka musanga muri ishengero, uyu mwaka musanga mu yindi, kandi ugasanga hari kibanza Imana yagusezeraniyemo kuzoguhezagiriramo. Iyo utakigumyemo uzorindira imyaka myinshi cyane, urindira amasezerano ntashike. Hamuvuge ngo abapastori turabesha. Abapastori tubesha, ahubwo ni wowe utahagaze mu kibanza cyawe, mu mwanya wawe. Bwira mugenzi wawe ngo hagarara mu mwanya wawe mu izina rya Yesu. Aburahamu ahagarara mu mwanya wiwe, afata position. Haleluya! Bwira mugenzi wawe ati fata position.
haleluya. Fata position yawe ugumye, haleluya, muri ico kibanza nyene aho nyene uri, no marika zo gusanga aho guhezagire mu izina rya Yesu, haleluya. Abrahamu yicara muri ico giti, musi ico giti arindiriye. Sinzi igihe yarindiriye muri ico giti, ariko reka nakubwire, umuntu wese arindira araronka. Mwibuke ko Yesu Kristo niwe yasezeraniye abigishwa biwe ngo mugeni Yerusalemu muze gufata yo position, mwicare mundindire, murindire ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Abigishwa ba Yesu baragenda bararindira, ariko amakuru ugerageje gusoma usanga igitigiri cyo bagiye kurindira Yerusalemu sico cujujwe Mpwemu Yera, kuko hari n'abahemutse ku munsi la veille. Rubango nimba Mpwemu Yera ashize kuwa Mungu, harabo kuwa gatandatu banyororomvye barataha, ati vyari byo byose Yesu yaratweshe, reka twitahire, haleluya. Hari n'abataje saa moya, hari n'abataje mu minota 5, inyuma ya 5 minute Mpwemu Yera caramanuka. Gumye cicara kugira mugenza gumya position, haleluya. Ikindi naco Abrahamu yatahuye, yaramenye neza yuko Abrahamu yuko ibintu byose bizoshika mu gihe ciwe. Cuti yanje ibintu bizoshika mu gihe cawe, hari igihe cyasezeranijwe yuko Imana izokugirira neza. Niyo mpamvu utonyiganyizwa, woshika mu gahagarara mu kwizera. Abrahamu aramenya ati ndazi neza naho ndiko ndasaza, bitebe bitebuke Imana izongira neza. Kugira mugenza ati Imana izokugira neza, haleluya. Kubera hari ijambo nakomeza gusoma mu Kigiriki bita Kronos, n'ikindi bita Kairos. Kronos ni umwanya umuntu arindira, hakurya umuntu asamye inda. Iyo umumama asamye inda arayirindira amezi 9, ajya amezi 9 rero na ya Kronos nayo kurindira. Iyo ugerageje ngo uvyare no mezi 3, uvyara igipfu, uvyara bitari bizima, utegereza kururindira umwanya wawe, ari wo mwanya washinzwe mu Kigiriki bita Kairos. Ujye mwanya wawe ugeze, naho Satani yoza, n'abarozi boza, n'abapfumu boza, haleluya. Hawe ushobora kuzibira icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Abrahamu arindira igihe ciwe, igihe ciwe kimaze kugera, haleluya, afata position. Ikindi kintu Abrahamu yarafise guha kaze, hospitality, gutanga indaro, haleluya. Ndashimiye umwungere, mufise umwungere mwiza azi kwakirana. Yanyakiriye numva ku mutima, ni byose numva birururutse. N'umuvyeyi wanje nkunda kumwita papa wanje, nuko Imana yampaye umuvyeyi mwiza. Mukomere Imana amashi kubwiye mu izina rya Yesu. Hari abantu bafise ibanga ryo kwakirana, iyo kwakiye no mu rugo gwe nato kuzimana, kwicara gusa wumva ati wumva kugowe neza, haleluya. Abrahamu arabinginga ati ndabinginze ntimundengane, muze muhiri wanje ndaboza ibirenge mpeze ndabazimana, haleluya. Ikindi naco ngo Abrahamu amaze kubashikira yakubise inkoro hasi, aca bugufi. Bene data, nimba tutafise imbuto yo guca bugufi bizogorana kubira dushike ku masezerano. Abrahamu babonye ntiyagiye yikoze mu mupfuka agagaye, yagiye aca bugufi, ariyenda kinyenyekeya mbere zao, haleluya. Yaraciye bugufi imbere yabo, babona umutima uri muri uciye bugufi, baravuga ngo ko yaciye bugufi amasezerano yo agiye gushika. Ca bugufi uzobona Imana gushitse ko amasezerano, haleluya. Si ibyo gusa ngo yaciye ahinduka umuservere wabo, yaciye ahinduka umukozi, umusuku, haleluya, haleluya. Kwamagara ko abakozi bene data, iyo turi mu itorero, iyo turi mu bikorwa by'Imana, buri wese utegeza kumenya position yawe. Kugerageje kuraba wowe hari ibyo yakoze, kandi yaragiye no gutegeka mu rugo, arababwira ati wa mugore wanje we kora ibi nibi. Abakozi arabategeka kora ibi nibi. Bisigura ko hari urutonde. Abwiye umugore ati zimana bashitsi kora ibi, akabwira n'abakozi kora ibi. Buri wese yabwire yacagamburuka, haleluya. Murumva neza yuko mu ngoro cyangwa mu nzu kwa Abrahamu hari urutonde, hari ordre, hari kubahana, hari gutahurana, haleluya. Bwana sifuwe sana. Hari urutonde, turakeneye urutonde mu itorero, turakeneye urutonde ndetse no kubuzi bwacu bwa misi yose, turakeneye urutonde mu mihani wacu, haleluya. Harandi usanga kwera ibi byaje ngo usanga byaje bya demokrasi ngo bagore ngo emancipation de la femme, usanga byaracurizwe n'isi. Reka tugire ku rutonde rwa Bibiliya, haleluya. Umugabo w'umutwe, umugore akurikire, hanyuma abana, haleluya. Bimaze kuba ku rutonde mu rugo, bizoba no ku rutonde mu ishengero bizokoroha, haleluya.
ndi pastori nzokubaha revera, evangelist azomenya ikibanza ciwe, profeta azomenya ikibanza ciwe, haleluya, protokora amenye ikibanza ciwe, haleluya. Umudiyakoni buri wese yitawura habe ordre, mu rugo kwa Aburahamu hari ordre, haleluya. Ibintu byose bigenda neza, abashitsi baritegereza ati urutonde rw'ingaha ruradutangaje. Ahantu hose ari urutonde, mwe muyera ratembe, ahantu hose ari urutonde habi bitangaza by'Imana. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Aburahamu bimaze kugenda uko baramusezeraniye, baramubwira ngo ntidushobora kukureka kuko twasanze wariteguye neza, ibintu biri mu rutonde, ibintu bimeze neza. Baca babwira Aburahamu ati umwaka ugeze aho uyugeze tuzogaruka, umugore wawe Sara, haleluya, haleluya, ati yibungenze, haleluya, ati tuzogaruka umugore wawe Sara yibungenze. Sara nawe ari mukorokeramo, Sara acatwengira mwinjira ati ivyo bintu we, nagiye kwa dogiteri binagana, ngenda kwa dogiteri namba ari yinde, hose narapimishije, narinje muri menopause, abadogiteri byo banyandikiye nibi, none uwo muntu aza kuvuguruza abadogiteri ninde? Naje kubwira ngo ivyo abadogiteri bakwandikiye biri munsi cyane y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hanagura mu mutwe ivyo abantu bakubwiye, abantu bakubwiye ngo uzotera imbere, abantu bakubwiye ngo ntawe uzogera, abantu babwiye ngo ugiye gupfa. Reka nakubwira niyo mpamvu mukwiye gukura mu buryo bwa mpemu. Iyo wakuze mu buryo bwa mpemu, hari n'ubundi buhanuzi ntakira, ntuza kumbwira ngo urapfuye. Mwe ngo urapfuye, nabwo ati umviriza ijambo ry'Imana rimbwira ngo sinzopfa, nzobaho kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza. Amakuru uri kuwakira naya, Sara arabihakana, Sara arakekeranya. Niyo mpamvu imbere yo kundangiza ngiye kubigisha nivo zine cyangwa intambuko zine zo kwizera. Buri mu Kristo inzira ducamo, kenshi tugiye gukizwa abantu batubwira ubutumwa ndetse twiyumvira ibindi, batubwira batu ukikijwe uca ubitambukiramo, uca winjira Kanani, haleluya. Hani yabuze n'abandi bo bavyinjiyemo vuba, waba wibaza ngo kubikizwa gusa umunsi umwe uca ubyinjiramo uca winjira Kanani. Oya, hariho trajectoire, hari utegereza guca, hariho inzira utegereza gucamo. Iyo ni obligatoire, niyo utayigomba Imana irayigucishamo. Umviriza kandi Imana igucisha utagomba, igomba kugushikana igomba, haleluya. Imana igucisha utagomba, ariko yoyo igomba kugomba. Imana ihabwe icyubahiro. Rero tugiye gukizwa hari ukundi kuri tutumvise, batugiye tukijijwe bizoca bigenda neza, uzoca utera imbere, uzoca ukoresha ibitangaza, ibintu byawe bizoca bigenda neza. Ariko hari intambuko zine zo kwizera, haleluya. Intambuko ya mbere yo kwizera ni yagakiza, haleluya. Buri muntu wese yateye intambwe ya mbere yo kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Uwo oye aracari nko muri maternelle, haleluya. Aracari nko muri maternelle. We wakiriye agakiza, wakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iyo ni intambwe ya mbere wateye. Wowe uracari muri maternelle. Hari abantu reba baryoherwa no kuguma muri maternelle, baheruka kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, bagaca bicarira mu rusengero ngo je urumva nzohora nza niyicarira gusa, imyaka 5 igahera, 10 igahera, 20 igahera. Wamubaza ati none we bite vyawe? Ngo reka shari muje nakijijwe muri 91, birata imyaka gusa bamaze, ariko nta impact y'agakiza, nta bikorwa bigaragara mu bwami bw'Imana. Uracari muri maternelle, urakeneye gukura mu izina rya Yesu. Mu cyongereza bazita faith levels, haleluya. Faith levels, hariyo intambwe zine zo kwizera. Va muri maternelle. Kukizwa ni vyiza, Imana itakuranduye. Wa munsi ukizwa ngo ucupfa, nukugira ngo ubandanye uduka kuyindi ngazi, hanyuma izi gukoresha ibikomeye, haleluya. Uzuzane benshi mu gakiza, uzukora imirimo, uzuririmbe, uzusenge, uzukore, haleluya. Gira mugenza ati waje gushusha intebe. Bwana revera tubikora neza, ibintu byose twarasezera ati tuteza gukora ku buryo tubonye Karumeli imeze neza iri ku rutonde. Mu byo banjejwe ndagerageza, haleluya. Simvuze ngo ndimeye, ndagerageza ariko nishaka ryanje kugira ngo nkore icyo nahamagariye. Gira mugenza ati kora icyo wahamagariye, haleluya. Reka kuguma muri maternelle, va muri maternelle, haleluya. Iyo ni intambwe ya mbere yo kwizera. Ariko rero hari n'abandi bantu bicaye ngaha nyine aha bicaye bataraterana iyo ntambwe. Hari abantu bicaye ngaha bataraterana iyo ntambwe, batarinjira muri maternelle. Iyo utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo izina ryawe ryandike mu gitabo cy'ubugingo budashira, urinjira
muri materinere ntuburimwo. Niyo mpamvu no munsi n'umuri ngaha utarakira Kristo nk'umwana umukiza w'ubugingo bwawe, uno munsi wawe kumwakira mu izina rya Yesu. Uno munsi wo kumwakira nawe umwizere, izina ryawe ryandikwe kugira ngo Kristo niyaza nawe uzobe mazoja mu ijuru mu izina rya Yesu. Intambwe igira kabiri ni intambwe yo guhebana n'ibyaha byakunda kutwizingirira ko tukiri mu isi. Iyo umuntu aje kuronga gakiza, intambwe ya kabiri acakurikiza ni intambwe yo kunigana kugira ngo uvavanura n'ingeso mbi, uvavanura n'ibyaha. Hari abantu binjira bakaguma birata ngo twe twarakira Yesu umwana n'umukiza ngo birakwiye, ngo naho nogwa ngo gakiza ngo karakwiye, ngo Yesu ngo byararangiye yabirangije, ngo kwakira Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwanje birahagije. Oya, uhejeje kwakira Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe, ikindi uhamagarirwa gukombata, kunesha icyaha, ukabaho ubuzima bwejeje. Kandi ushobora kugira n'ingabire wanashaka ukavugisha ukereko ibyaha bikiri muri wewe. Ingabire n'agakiza n'ibintu bitandukanye. Haleluya. Niyo mpamvu mutegeza kuja ku rutonde, agakiza wakiri ukakagendera, winjiye mu bwami bw'umuco, winjiye mu bwami bufise amategeko y'ijuru. Ayo mategeko ni ngombwa yagendere, amabwirizwa 10 ukayagendera. N'igihe bishitse ugacumura, n'umuntu wiremesha ariko waba uri umuntu ufise umutima upondekaye, uca bugufa gasaba imbabazi, ati Mana ndagusavye imbabazi umbabarire, kandi ndagusavye imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa naco. Bakristo ni munezerererwa ibyaha birabishe, ibyaha ni bibi. Umukristo nawe nyene rero amaze kugeza kuri urwo rugezo, ibyaha arinjira mu rusengero ariko yataha umusanga mu kabare akamustera arirenze. Arinjira mu rusengero ariko bagerageza kuraba ni wahana amarandevu n'udukobwa bahurira muri hotel runaka. Arinjira mu rusengero ariko ugasanga ni wa wundi ni wavuze gutangira 10 akomeza kubona ngo kijya pastor hakora ico Bibiliya yanditse. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Iyo nivo ya kabiri, iyo ntambwe ya kabiri iranesha, iragwishije, ndetse n'abakozi b'Imana benshi birata amavuta ngo bagize uko abantu basha batembagara. Oya, urashobora gutembagaza abantu mu byaha, wuzuranye ibyaha. Ndabazi benshi. Haleluya. N'igihe cyo kwirata gakiza dufise, ukumva ko umutima wawe indani atajwe uri kwagiriza icyaha. N'igihe uri kurasirimba, uri kuraririmba, urumva ko ugusirimba kwawe kuriko kuduga nko mu bavu nk'ikimazi gihimbara Imana, imbere gihimbara Imana. Haleluya. Kuko igihe tuba twace ngaha burya nkani ku gicaniro, rero Bibiliya ivuga ngo tutange imibiri yacu ibi bimazi. Haleluya. Gutanga imibiri ibi bimazi, burya Imana nikeneye ibintu byacu, Imana ikeneye twebwe. Nitwinjira tukitanga n'ibyacu bizokwinjira. Haleluya. Yesu aguhamagarira kwinjira wese. Reka gushira ukuguru kumwe hanze ukundi ndani. Injira yo wese uhagarare, vuga ati kama mbaya. Nama nashinze ntaye igihe nakizwa hari ivyo nakora. Haleluya. Vy'impapuro z'amageni, kandi nabironkamo amafaranga menshi cyane. Nakaranga muntu je nari mfise niyo nari narikoreye, ariko maze gukizwa ndahagarika ivyambere inyungu. Haleluya. Heri mwisi byahindutse ubuhombe ku bwa Kristo. Bwana sifiwe. Iyo nivo ya kabiri, ukombate icyaha bene data, ukombate icyaha. Ibisi ninya kubivuga kubo namye nabivuze. Nagira inisezerano n'Imana, ndabibwira Imana ku cyaha cy'ubusambanyi, ati Mana ninasambana nzocempfa, maze gushika imbere y'abashaka kungwisha, kabona ati swate ndabikora mfe cyane ndeke kubikora, shigira nta Imana. Bwana sifiwe. Ibintu vya mzamu katika kazi ya Mungu tuviachane navyo. Ibintu vyo kurembasa twinjire. Imana ikura n'abantu bagize confident, bagize sezerano n'Imana. Iza Dubai baza ko tuje baza ko ari ibintu vyo gupfa kugira kunuko. Jimaze gutemba bigo vyiza Nigeria za Kongo, maze kugenda henshi. Hari bigwisha bene data. Biri umukozi w'Imana tagize sezerano n'Imana. Urafata voye ukagaruka, kumbe satani yamaze kukudumbagaza hasi. Uri housing gusa kiboneka ariko indani waraboze. Bakristo tuduge kwindi ngazi, tuve mu byagakiza bisanzwe, twezwe tugororoke. Haleluya. Tuwe mu rutonde rw'Imana. Ingazi ya gatatu ngiye kuyivuga mfise iyo ntebe, zani iyo ntebe yaruka nawe we ucuyizako. Haleluya. Ingazi ya gatatu yishire ngaha, icara ngahanye. Ningazi ibita mu Cyongereza
passenger seat. Passenger seat ni intebe y'umugenzi. Mu Kinyarwanda niho naheruka bavuze ngo ni intebe y'umugenzi. Intebe y'umugenzi novuga ni intebe y'ingenzi. Ijya ntebe wicara ko muri bisi. Iyo rero umaze kugera kuri ku ntambwe ya gatatu uba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, ukaba waranashaje icyaha. Intambwe igira gatatu ni hahandi upamba ibigeragezo. Yani upambana ni ubutanga kujya magufa. Biza wasenga bikankumva biragumye. Amahera yarwaye yizu ukayabura. Bakagutanza ukemera ukarara hanze. Ndibuka ndara kuri Tanganyika. Nabuze amahera y'inzu bansohoye. Nasavye uruzuru raho gurushantiye mukanyosha nkaruraramwo. Nanyego yaba mu Kirenga araza ararunsohora. Ndavuga ngo simpemuka kandi ico gihe naravuga ubutumwa. Ngenda kuri Tanganyika niryamira. Imibu yaza ikavuga ati wowe uri umugenzi wacu. Navaye mfise amafereshi. Haleluya. Haleluya. Intebe y'umugenzi yicayeko ni intebe y'ingenzi. Nukuvuga ngo wowe uvuga ati aha nicaye muri bisi. Iyo wicaye muri bisi urabanza hari gihe uraverifya ngo urabe ko ufise ibiro bishobora kuvuna intebe. Nta munsi numwe bigera uverifya ngo urabe ko ufise ibiro bishobora kuvuna intebe. Uvuga ngo wewe uricara hanyuma ukiraramira ukareka Yesu kabiri we dereva wawe. Yesu ni waje imbere kuri vora akagutwara. Kandi umviriza iyo umaze gutahura ibi bintu ubu washitse ku rugezo ko kwizera. Hamwe twasoma Baheburayo 11 umurongo wa 6 ngo kandi utizera ntibishoboka ko ashobora kuyihimbara Imana ngo kuko abayizera bose bategerezwa kwizera y'ukuri kandi yuko impera abayirondera. Uyu muntu ureyibere ngaha kuri intebe yo muri bisi wowe icakora ntabaza dereva ngo none ngo dereva none ngo bimeze gute ko utayivutura cyane imodoka. Wowe uratekereza gutwara. Haleluya. No mu gihe hoba hari by'imasanga kesho duri ko tufata ingendo hari naho wisinzirira. Wowe ntacyo winone uvuga uti umudereva arazi yonja. Rero muri ino ntebe yatwicayemwe mu mugakiza tumenye ko dereva wacu Yesu atandukanye n'umudereva w'isi. Haleluya. Umudereva Yesu arazi gihazo gushikanira hariya mu migisha yawe, arazi ingene aza gukata kugira ngo agutware iyo ugomba, arazi ingene aza kongereza vitesse, arazi ingene aza kugabanya vitesse. Si wowe kumubaza ngo none ngo Yesu bimeze gute no. Icariwe gusa utuze. Wewe wibere ngaha uvuga ngo Yesu narakijijwe nica ibi ndimwo urazi neza yuko ari wabiretse. Haleluya. Ko binshika kubera ko ari wabiretse reko binshika ndakuretse kandi wowe birangize. Imana ihabwe icyubahiro. Isubire hariya. Ikindi kintu utegeza gukombata nabugeze ngaho utegeza kugwana kugira ngo ntukomeze kwikorera imitwaro y'akazoza uri no munsi. Hari abantu kenshi usanga bikora imitwaro y'akazoza ikabananiza ikabaremereza. Surugaruke ngaha ndagira abantu banzana amasakoshi ni garuka wenyine. Imitwaro yejo kazoza irashobora kukunaniza muri urugendo. Haleluya. Komeza kuzana amasakoshi abandi abamama munzana amasakoshi nsigaje iminota 5 gusanza bandangi canke 3. Umviriza uyu n'umutwaro w'akazi banza ushire hasi kwanza nzanira iyo mitwaro ngaha kwanza banza mu nyarukane wikorera imitwaro yejo ukiri no munsi. Imana igomba ko uba relaxed uruhuke unezererwa kakiza kuno munsi ube mu mahoro no munsi ukora ivyo uno munsi hanyuma ko batayizana iyo mitwaro mwati nzanira amasakoshi nzana nayandi nzanira harakantu ushaka kubereka. Haleluya. Bwana sifuwe sana. Zana nayo zana. Umviriza komeza kuzana. Uyu n'umuntu ariko abaho ubuzima bw'uno munsi. Afashe bandugeze ngaho turaye kwiza kukwiza. Cyaje bazane nindi nibiri. Afashe umutwaro wa mbere w'akazi arawiremeze. Haleluya. Ubu ari uno munsi kandi ari mu rusengero. Afashe umutwaro wa kabiri w'ubuserebateri. Ariko se uri umuserebateri? Haleluya. Nawe sinzi ko ufise. Umutwaro wa kabiri w'umuserebateri wikoresheje ukuboko. Arawikoreye. Umutwaro wa gatatu afise umutwaro wa gatatu wa visa. Arawikoreye. Afashe undi mutwaro w'amahera y'inzu. Amahera y'inzu bagomba kumusohora. Arawikoreye. Afise uwundi mutwaro wa rugwe ngo yamariko aramutuka yamariko aramuvuga. Nawe arawikoreye. Uko rero tuza kugenda ukomeza wunama niko abandanya ajondama. Afashe uwundi mutwaro
petit frere wiwe aragwaye agoreye mu bitaro nawo arawikoreye. Afashe uwundi mutwaro, hari utuntu yadandaza ariko agataye kiwe gasa n'akahomvye, ariko yiyumvira yazokura kandi gataye arikoreye. Afashe uwundi mutwaro wo mu rusengero, muri korale akomeza kuvuga yuko ngo batamuha mikrofone nawe ngo ayobore ngo aririmbe, ngo none ngo ishengero azohava rivamwe abanda yunama. Afashe uwundi mutwaro aravuga ati none jewe ko ta parasere mfise ngaha Bujumbura nzohava mpfa ntaguze parasere Afashe uwundi mutwaro wo kugenda n'amaguru, avuga ati jimisi yose nizi bisi ndayirindira sinigere ndayiroka, niyo nsajye na lift ntibampa, none jewe nzoronka imodoka gute? Mutwaro wa deplacement. Undi mutwaro sinzi umuntu yari yamwemereye ko azomurungikira udufaranga, none acaka kadeni ahantu, none abanyamadeni baramurembeje, none twadufaranga kutatuma bimeze gute? Ati ndorera hari umuntu yanyemereye $2 naratuma. Haleluya. Afashe undi mutwaro w'indwara nawo arawiremetse. Murumva birashoboka ko uyu muntu ahaba naho nyene bitaba biri vyiza, kwiyagiye kuryama usanga ari afise ibihere, arara vyishijoro ryose, atayumva rumwinguro hariya, noneho bigakora n'ukundi yarabuze itiro byose aravyiremetse. Uyu muntu rero akaza mu rusengero, hageze ko tutazira Yesu, kungoma hari kungoma yaranesheje titamba koma mashi wapi mashi nibishoboka. Kubera iki? Yafashe imitwaro yose yejo, niyo kumwakuza, niyo muri 2040, niyo muri 2050, niyo muri 2075, yose yayikoreye. None mubona uyu muntu haranatoza azoshika. Ariko mvirize, muri Petero havuga ngo ikorera imitwaro yanyu yose Yesu kuko abitayeho. Ubukene Yesu muhereze, indwara muhereze, amadeni muhereze, ukuruvu muhereze, ibindi byose muhereze, byose muhereze, kwa ruvugo rubi muhereze, shira kuri Yesu. Haleluya. Shira kuri Yesu byose. Mucha mudushema gasirimba gato dutambe tareko gatama mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwana sifiwe. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Garuka gatoya hano. Yesu ashimwe cyane. Ese yagiye wa mucuranzi mushasha twakiriye? Yagiye ntaco, arahari umucuranzi usanzwe hano. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. None igituma mugaruye yare ku minota kandi Imana imuhumugisha kandi atubwirije neza. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Reka saba abayumbe muta akunda gutambira Imana uku yari yakase kubera umwanya. Ndabizi kabisa. Abayumbe nimutambuke gatoya byibura tumwongeze dukurira Imana ubwatsi. Tuzoba tugiye gusoza tuze gusenga n'ibindi bikorwa dukora. Nimutambuke hano imbere gatoya. Imana imuhumugisha, Imana imugire neza. Mureke imitwaro yacu tuyiheze Yesu. Yes. Muntu ufite telefone yiwe hari uko bavuganye, ubwo rero ababyumva. Abayumve mwatambutse. Reka abe nkushiramo gatoya muvandimwe, dutambira Imana gatoya nawe ubishoboye. Muri uyu mwanya imitwaro yacu mureke tuyiheze Yesu. Haleluya. Haguruka ku birenge byawe kugira ngo imitwaro yawe nanje tuyiheze Yesu. Ntiwiremeke imitwaro ntabishoboye. Hanyuma tuzoba twadusoza. Imana ibahumugisha. Curanga. Panda mbegu zangu nikilia, lakini nitavuna kwa furaha.
napanda mbegu zangu nikilia, lakini nitavuna kwa napanda mbegu zangu nikilia, lakini napanda